Amahoro cyane bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, ndabasuhuje cyane aho muri hose. Imana yo mwijuru ibampera umugisha cyane. Ukaba uri mushasha ari ubwa mbere ubonye kino kiganiro, kaze cyane wisange uri muri bene data. Yesu Kristo aduhana umugisha cyane. Dusome ijambo ry'Imana icete Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca 4, turahera ku murongo wa 25. Umutwe w'amajambo haravuga ngo ingeso zikwiranye n'umukristo. Ku murongo wa 25, maze mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugana iby'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimwaraka ntibibakoresha icaha, izuba ntirirenge mukirazi, kandi ntimuhe wa mugwanizi icicaro. Reka tugeze aha. Paulo yariko yandikira Abanyefeso ababwira ingeso zikwiranye n'umuntu yitwa umukristo. Nk'abakristo hari igihe umuntu agwana intambara z'ibyaha bene data, ugasanga umuntu akaba ageze ku rwego hari ibyaha atariyo bagitinyuka gukora. Abo bantu barahari bene data, ugasanga n'umukristo agenda aja mw'ijoro, ariko hakaba hari utuntu akora inconsciemment. Iyo umuntu atarasaba mpwemu yera ngo aronke mpwemu yera, ugasanga ariko umwansi satani icicaro atabizi. Yesu Kristo nadufashe cyane bene data. Murabizi uru rugendo turimwo ntigoroshe na gatoya. Satani rero afise ubwenge bwinshi cyane gose mu buryo mu butazi mwebwe. Ni wabona ugiriwe ubuntu, Imana igupfunguye amaso, umenya Imana, ikintu cambere ugomba guca utangura gusengera nukurondera mpwemu yera, nukurondera mwuka wera. Kubera udafise mpwemu yera ntugire ngo inzira uzoyishobora. Yesu Kristo ubwiwe kugira ngo abashe kuba muri iyi si iyi turimwo, yabanje kuzuzwa mpwemu yera. Muvyibuke igihe yabatizwa na Yohana Umubatiza, Imana cimurungikira mpwemu yera aza mw'ishusho y'inoma. Mu bugaragwa hose muri Bibiliya muzogende mubisoma, Yesu Kristo yaba ari kumwe na mpwemu yera. Yesu Kristo kugira ashobore iyi si, Imana yo mwijuru yamuhaye mpwemu yera. Yashoboye kubera ari kumwe na mpwemu yera. Reka rero nibwirira abantu bari mw'ishengero bibaza ngo baragwana n'ibyaha, rero hakaba hari ibintu barenganye bidashobora no kubatinyuka, mugaca mumeza ngo satani ntiyoronka abafatira. Arahabafatira. Reka ndababwire rero, hari amayeri aguma akoresha kuko aracafise ikizigizigi rega ko azogutahira. Mu gihe ugihumeka aba ahorana icizere ko umunsi umwe ashaka kugukubita umwereka akagutahira. Nukuvuga aravuga ati sinomuteza ubusambanyi ntibukimutinyuka, ntagishobora kuba yokora ico kintu. Sinomuteza ubujura, sinomuteza ububeshi, ntakivuga ibinyoma. Ariko hakaba hari hahandi ashaka kugutegera. Reka ndababwire rize ya satani ukuntu imeze. Muri iyi si hari ibikoresho vyinshi vya satani, vyinshi ashobora kumeneramwo kugira ngo agufate wewe. Reka ndabahe nk'akarorero, nk'urugero rusanzwe. Hari temonyaje y'umuntu nigeze kumva ariko aravuga ibintu by'abantu b'abahanzi, abantu baririmba indirimbo. Izi ndirimbo ziba zisanzwe nyene zitari z'Imana. Hari n'indirimbo zitwa ngo ni iz'Imana, ariko ziba zifise ama message ari kashe, ziva directement kuri wa mugwanizi satani. Ugasanga nk'umuntu yahimbye iyo ndirimbo yakuye imbaraga kuri wa mugwanizi satani, bafitanye n'amasezerano bahanye. Iyo ndirimbo ni wayumva ugasanga irimwo imbaraga zikomeye cyane zigukurura wewe, ugasanga wayikunze cyane. Rimwe na rimwe ugasanga watanguye no kuzura yiririmba iyo ndirimbo. Rero message irimo ntuyizi. Hari indirimbo zishobora kuba ziri no mu rurimi twumva, ariko zifise message iri kode. Rimwe na rimwe usanga harimo na message zo gutuka Imana canke kurogota canke kuvuga ibindi bintu bitari bica kubiri n'ivy'Imana ikunda. Izo ndirimbo zirahari. Rero akenshi ugasanga wowe uri umukristo urumva nta kibazo, ukumva ni indirimbo iraho nta n'ibintu bidasanzwe birimo, uriko urayumviriza. Nukuvuga ugasanga niyo ndirimbo uri kurumviriza n'amajambo hariho message irimo iri kode utazi wewe, ariko uriko urayiririmba, uriko urayisubira muri wa muntu w'Imana. Ibyo bintu uri kurinjiza mu mutima wawe urabizi. Izo message uri kurumviriza nimba harimo message iri kode urabizi. Iyo message niba ari gutuka Imana, kurogota niki, urabizi wa muntu w'Imana. Ibyo bintu uri kurumviriza, ibyo bintu winjije mu mutima wawe urabizi. Akenshi uzorabe niyo waretse kuyumviriza, iyo ndirimbo izoguma igaruka muri esprit yawe. Akenshi uzosanga uriko urayiririmba inconsciemment.
hari n'igihe udatobora ngo uririmbe ariko ukayumva iguma ivugira mu mutwe wawe. Buriya ndababwira ikintu kimwe bantu b'Imana, mu gihe ibyo bintu wabyicaje biraza mu mpwemu yera bikamwirukana, biraza Imana bikayibangamira. Hari igihe Imana ica yigigwayo. Iyo Imana rero yigiweyo, Satani aba aronse inzira yo kwinjiza bya bindi rero wewe wari waranesheje. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo Satani kugira ngo aronke ukuntu yinjira mu mutima wawe, ategeza kuronka hapfumurira, ategeza kuronka hatoborera. Paulo yavuze ngo ntimuhe wamugwaniza icicaro mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo yarabonye ko ashobora kuguca ubunya aho ugeze hari ibintu bitoshobora kugutinyuka. Kugira rero nk'amenera atangura kuzana akantu gatoyi utashize ko attention kugira ngo kabangamira Imana muri wewe, Imana ise niyigiweyo. Kuko ibyo bintu niba ibyo bintu uri kurumviriza ukabitransmeta neza directement muri ame yawe, Imana irababara. Iyo wagira umuntu akufise mpwemu yera uzovyumva, ucubangamirwa ukumva nyene ko impwemu yera ndashaka kuba yobana nico kintu kimeze gutyo, uzovyumva. Noneho abantu bamaze kuronka Saint Esprit hari ibintu baba badashobora kumviriza, hari ibintu bumva bikabarya bakumva nyene babangamiwe. Rero utaronka Saint Esprit, ni ukuvuga ngo Satani kugira ngo asubira gufatishe neza atangura akarondera hamenerera, akabanza akinjiza ku kantu. Wewe urimika akantu ka Satani muri wewe. Ibyo bintu, izo message zo gutuka Imana ntuzi nuko zirimwo, ariko uri kurazinjizamo. Kuko nimba uri winjiza muri roho yawe indirimbo iri kiririmbwa n'umuntu yakoranye igihango na Satani, yagiranye pacte na Satani. Nababwiye udafise amaso y'umwuka ngo umenye uyu muntu iyi ndirimbo iyi style bibiri ko biva kwa Satani directement, cyangwa ibi bintu nivyo mwisi, ntushobora kuba wovuga ngo urakingiye. Rimwe uzosanga winjije ico kintu cyo muri ubwo buryo, umenye neza ko uri kuha umwasi Satani icicaro. Kandi nubandanye uvyimika muri wewe, attention, mu minsi urasanga bya bindi wari waracitse byongeye kugutinyuka. Kubera ko Imana iri kirigigwayo, Imana uri kurayibangamira, iri kirigigwayo, Satani ari karicara mu mutima wawe. Noneho araje yicare ashike neza, aca atangura yinjizeyo bya bindi byose bari warabashije gutsinda. Imana idufashe cyane. Izo ndirimbo kenshi, izo ndirimbo nibyo nabonye muri témoignage, izo ndirimbo usanga niyo washizemo n'ama écouteur, noneho uri urasendinga neza muri roho yawe, kuko urashamo noneho ugaca usinzira ugapfungura esprit yawe, za ndirimbo zikanyengetera neza muri wewe, muri roho yawe. Wa muntu ntubuze, n'igihe usanga ari n'indi mituba tudatahura neza, ugasanga ntubuzi message ziba zinyegeje muri izo ndirimbo, ntubuzi karama blaspheme canke ibintu byo kurogota ku Mana, ntubuzi niba uri kuratuka Imana, ntubuzi ikintu na kimwe, ugapfungura umutima wawe ukumviriza ivyo bintu. Noneho ugashushiramwo ama écouteur, rero bigaca bigenda ndani muri roho, muri esprit, hahandi nyene Imana iba yicaye, bigaca bishikaye. Umbwira ngaho hantu Imana irahagoma gute? Ni ukuvuga ngo winjije wa mugwanizi, uri kuramuha icicaro mu buryo utazi, inconscient mwene data. Ni ukuvuga ngo ivyo bintu uri kurumviriza birimwo iyindi puissance udashobora gutahura, kuko uwo muntu yayiririmbye ntuzi igihango, ntuzi uwamuhaye izo mbaraga, ntuzi n'igihango bagiranye, ntuzi biri muri iyo message, ntuzi n'imbaraga ziri muri ico kintu uri kurumviriza. Wa muntu w'Imana, kugira ngo wicungere, gerageza kuzurumviriza ibintu by'Imana, uzokumvirize niba ufise Saint Esprit, uzogire experience wumvirize, uvuze indirimbo runaka muzo wahora wumviriza muri ubwo buryo nyene. Siniriwa ndazidekriva kuko murazi
ziza benshi muri ko muranyumviriza, hanyuma wumva ukuntu uca wiyumva we muri we uzi waramaze kwakira Saint Esprit, wumva ukuntu uca wiyumva Saint Esprit ntashobora kuba yo kwihanganira kukomeza kumviriza ico kintu, aca kubuza amahoro ako kanya. Hanyuma uca ugenda uvuza indirimbo y'Imana, wumva ukuntu ugubwa neza. Ni ukuvuga ngo rero bene data, kugira ngo twikingire tudaha wa mugwaniza icicaro, tutazi ko turiko turamuha icicaro mu mitima yacu, muri roho zacu, muri ame zacu, reka dufate inzira y'Imana. Niba dufashe inzira y'Imana, dufate iyo ibintu tuba tutarishuwa y'ibirimo n'ibibigize n'ibyo byadutera mu bugingo bwacu, tukabizibukira tukabireka, kubera ko akenshi tuzosanga ubugingo bwacu turiko turabwica tutari tubizi, twibaza ngo twirinde ibyaha tugira gute, ariko tugasanga umugwanizi twamuhaye icicaro mu mitima yacu tutabizi. Imana yo mwijuru dufashe cyane. Imana yo mwijuru rero yashize mu mutima ino message kuvuga ngo bene data rero, kugira ngo twikingire, Imana yo mwijuru dusaba kugira ubwenge, twozibukira ibintu byose tuba tutarishuwa n'ibi birimo n'ico bihetse. Yesu Kristo nashimwe cyane. Amajambo Imana yari yanshize ku mutima rero kino gitondo naya. Yesu Kristo abaho umugisha mwese abo twagumanye kugera kuri uyu munota. Hanyuma ukaba ari ubwa mbere wari ubonye kino kiganiro, buri munsi mu gitondo Imana idushoboje turavyuka tugasenga Imana, ntaba ari live ariko saa 10 buri munsi kuri uru rubuga haba hageze isengesho ryo mu gitondo. Yesu Kristo rero abahezagire cyane, kadusenga Imana. Mwami Imana data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, turagushima cyane ukuntu tugiriye neza, turagushima cyane ukuntu twagiye tubona utwongeye Mwami Yesu Kristo wundi munsi. Si bisanzwe nuhabwa icubahiro. None Imana tuje imbere yawe, ikintu ca mbere twisabira n'amaraso yawe Yesu Kristo, yenda wavirigorogota ku musaraba, atweza dutunganya dutwikire, maze Imana uce urukubani natwe, ube mu buzima bwacu, ube mu byacu no mu bacu, mu izina rya Yesu Kristo. Uze Mwami Yesu Kristo ibyacu bigenge, aba ari we Mwami wacu Yesu Kristo, dufata ukuboko natwe dukurikire, utugiriye neza Mana. Wibuka abadafise, wibuka abantu bafise ibibazo binabiriya, wibuka abantu Mana yuko baragutakira bakwereka ibibazo bibagoye mu buzima bwabo bitandukanye. Mana yo mwijuru bagirire neza. Hanyuma ikirushije byose Mana, dusenge abantu batarakumenya, abantu bakizunguruka muri iyi si Mana, batarabona ububi bwa Satani, nuko Satani atakindi ahemba atari urupfu. Mwami Imana data twese uri mu ijuru, ubakurikirane Mwami, ubazane Mwami Yesu Kristo, ko nawe warabacunguye, uzobukoze nyakuwa. Wisiga uri Imana ugira neza, umenye ibyo dukenera Mana, tukuragiye umunsi wose Mana. Ibiri imbere yacu ntitubizi, ariko we Mana urabizi. Nico gituma tuguhamagaye ngo uje imbere natwe dukurikire Mwami wacu Yesu Kristo. Ibyo dukora byose bibe mu bushake bwawe nyakuwa. Wisiga uri Imana ugira neza, umenye ibidukwiruka biduhera ubuntu n'imbabazi, byose birabukushaka. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemo. Amina.